Abakenyezi b'imboneza bahurikiye mu ihuriro ry'abakenyezi baratunganije inama kuri uyu wa gatatu i Bujumbura. Intumbero y'iyo nama kwari kurabira hamwe ivyaranguwe n'ihuriro ry'abakenyezi muri uyu mwaka no kuraba ibizorangurwa mu mwaka uza w'ibihumbi 2021. Ndirahisha Janviere arongoye ihuriro ry'abakenyezi amenyesha ko ishirahamwe arongoye ryaranguye ibikorwa bitari bike. Agashikiriza ko mu ntumbero yo kurwanya inzara mu miryango barimye amasaka, amateke n'ibindi. Amenyesha ko bagendeye imiryango yibarutse ubushuri, barafashije abana bagize ibibazo, baragendeye ikigo c'imfuvyi kiri mu Kinama. Avuga ko ashima ibikorwa vyiza abakenyezi b'imboneza bakoze cane cane mu guterera amatora y'umwaka w'ibihumbi 2020 no mu guharanira amahoro n'umutekano. Mu ntara ya Rutana naho bararimye amateke, baheruka no kuyasarura kandi baravuga bati tuja tuyagwiza mu zindi ntara kubera ko abakenyezi duhamagara kugaburira imiryango, nico gituma rero tutegereza kurwanya inzara. Mwaragendeye kandi ikigo c'imfuvyi kiri mu Kinama citwa New Hope, murabagemurira ibifungurwa bitandukanye. Mwaragendeye kandi ikigo c'imfuvyi kiri Ngozi Ibuye, bafashishije ibintu byinshi ari bifungurwa, byambagwa n'ibindi bikeneye kurera zirya mfuvyi mwabonye. Mwarafashije kandi umuryango wibarutse ubushuri, murongera muha serigo ikinga kugira ngo arikoreshe mu kubandanya rifasha umuryango. Muribuka ingene mwabaye hafi uruyoya rwo mu Gatumba mu kuronsa abamutoye ngo bamurere, nyina yitavye Imana, natwe mwatanze ibifungurwa n'ibindi bintu byinshi nk'impuzu kugira ngo mu myaka iri imbere mikeyi rujya ruyoya nago turusange mu bikorwa by'iterambere ry'igihugu. Ejo bundi kandi mwaragendeye umwana yari yaguwe ko n'inzara avunika, mwaramushitseko mu bitaro ahagwariye. Ni byinshi ntabo bidondagura, tuzoza turabiganira ko tugiye kumenyana. Ntawo kwibagira kandi ingene abakenyezi mwaterereye amatora, haba mu buryo bw'amafaranga, haba mu guteramira amahoro no kwitaba ayo matora ariko bwinshi, akaba yaragenze neza, biranavugwa ku isi yose. Nahano basaba ngo mwikomera amashi. Bakenyezi ibikorwa murangura ni byinshi, ntawo bidondagura. Turonsa akaryo rero ko tuza kuronka akanya kubiganira kugira ngo dushike ko mu minsi ikurikira ibikorwa byinshi byiza bihuza abakenyezi bo mu ntara zose, imitumba yose, imigambwe yose, amadini yose, ab'inzobe n'abirabura, abarebare n'abagufi, koko igihugu cacu kiba akarorero mu makungu no muri Afrika. Baze baravuga bati nta gitandukanya abarundikazi mu mirimo yo guteza imbere ingo, imiryango n'igihugu. Ivyo bikorwa vyarangiye hatanzwe ubushimwe ku bakenyezi bitanze kurusha abandi kugira ibikorwa bigende neza.